Mu rugendo twakoze ku igenekerezo rya 24 hariya mw'ivuriro Semseka mu 2006 twasanze umwana w'umukobwa Masena Dauphine Paola yagize isanganya ku igenekerezo rya 9 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 rimuviramwo uburibwe budasanzwe bwamushikanye kuri operation zibiri aho iya mbere yayikorewe ku igenekerezo rya 16 ukwezi kw'indwi yongera koregwa iyindi gira kabiri ku igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023. Natwe nka The Royal TV show twarashoboye kuyaga n'usanzwe amugwaje ariwe mama wiwe. Inyuma y'umwidondoro yaratuyagiye ikibazo basanze umwana wabo yaragize ndetse nuko amerewe mwa kino gihe agira akasabo gushigikirwa kuko uburyo bwo busabwa atari bworoshe kuri bo. Uri kuyaga na pasteur Figene Sengiyumva abandi pasteur umwungere hama nkabandi umuvyeyi wa Paola n'umuhererezi wanje. Hama Paola akaba yari yagiye muri mariage Gitega. Hama bavuye muri mariage bahura n'imodokari batashe bari muri tuk-tuk ica irabakubita. Paola rero akaba yaravunitse igufa ryo muri hanche. Akaba ico gihe ryari tariki 9. Rero twaciye tumujana kumupimisha kwa David tumushikaneyo cyo duhurayo n'umuganga yitwa Gilbert aca aravuga ati c'est très dangereux, il faut yuko bamugirira operation. Ati kandi operation babwiza kuyimugirira mu bitaro vya Semseka kuko ariho bafise iradio donc bashobora kumwopera babiraba. Tuje tumuzana rero muri bino bitaro baca baramwopera. Bamwopeye itariki 16 z'ukwindwi no bamwopeye mugabo turamare urumva ukwezi hafi kurenga baca bagize radio baca basanga ntibikunda ntivyabaye hahise baca badesida gusubira kumusubiramwo naho hari samedi tariki 19 z'ukumunani niho bace bamusubiramwo. Rero turizeye Imana ko azokira ariko ikibazo dufise rero ibi bitaro birazimvye nukuri amafaranga n'umurengera barampamagaye muri facturation barambwira ngo bageze mu 15 million. Ati rero ubwirizwa kuriha tangure kurira na make ati sino ntituzosubira kumutera imiti. Rero numva ubwoba burantekeye kuko vy'ukuri amikoro sindi vuge ngo nata mu Kristo avuga ko bitagenda neza ariko nyene novuga ko ari ivy'ubwiza reka tubivuge gutyo kubera urumva je ndumupassion urumva vy'amafaranga nyene nuko bimeze n'umushinga naye n'umuntu mutama n'umupensione ayo mafaranga n'ukuri araduteye ubwoba kandi cyane. Rero ndatakamvye umuntu wese yogira umutima w'Imana umutima w'ikigongwe n'ukuri uyu mujene mumugarukireko mumufashe mudufashe kuri iyo facture n'umujene mu bandi n'umujene muri mwebwe. Ejo n'umuntu ateraje imbere. Rero ndasavye ubufasha ndasavye ko mwotugirira neza mukadufasha kuri iyo facture. Imana yo mwijuru izobahemba burya ico bivye nico wimbura. Imana izobaheza gira ndabizi nta butame bw'ubusa mu mwami kandi nta mbuto nimwe umuntu atera ngo igende itanaza. Rero ico umuntu wese yoronka kudufashisha yogikora hamwe muhemu yera yokamwongorera nukuri yogikora kugira ngo ntibamuhagarikira imiti ntibanadufunge urumva ko bitoroshe. Wavuze ko bamugiriye operation ya mbere baramugirira n'iya kabiri. Iya kabiri mwasanze ameze gute? Iya kabiri tuvuye mu radio ubunyene batubwiye ati bihagaze neza nukuri ntibaduciye ivutu tuvuye twumva umunezero. Bavuze bati iyi radio ya kabiri bimeze neza ati mugabo ntaragera gushira ukuguru hasi ntaragera kine. Ati umugirisha kine namwigishe kwicara. D'abord muri kano kanya ntiyicara. Oya ntiyicara aguma aryamye kunyene ubona. Hama mugabo bamwigishe kwicara bamwigishe kugira ukuguru gutya donc gufunya no kugorora niyo etape tugezeko. Ego urumva yuko tugeze miliyoni 15 ubwo ko ataremererwa gusohoka ntizizohava ziduga ntufise ntibazoguma baharura n'ubundi ugasanga ariko arabandanya duga kandi atakiriko kirinjira hano.
ivyo nukuri je juste navuze ayo bambwiye kijya gihe c'était avant-hier niho babimbwiye mugabo ivyo vyovyo none ko akiryamye ha bobo baguma baharura imiti bamutera iwakine icyumba ibintu byose baguma baharura ego urumva azorenga kuwe kwipfuza gushigikira twoca hehe ego ushaka kudushigikira yoca kuri EcoCash yanje ndafise EcoCash 61 33 00 49 iyo ni LUMICASH apana EcoCash LUMICASH ego hama ushaka kudushigikira biciye muri banke ni kuri Bank DTB ni kuri 14 niyo compte yanje ego nivyo niko bimeze kandi niko bigomba kumera turafise byinshi dukunda kugira twebwe bajone turakunda gukotiza kugira tuje muri anniversaire turakunda gukotiza kugira ngo tuje gushigikira bagenzi bacu bagize ubugeni turakunda no gukotiza kugira ngo tugira ama house party ariko no munsi twirengagiza ivyo gatoya make ufise uyacishije kuri LUMICASH yo muvyeyi biraza kugenda neza cyane kugira ngo uno mwana peut-être natwe tuze tugere gatoyi duterereye ntituze twiratire ivyo twavuze ahubwo tuze twiratire ivyo twakoze ivyo abandi bavuyemwo izina ryacu canke ikiganza cacu gikoze yitwa Paola nawe turaza kumwegera kugira ngo atubwire uko yiyumva na cyane cyane ijwi ry'umujene mugenzi wanyu nibaze yuko riza kubashikira neza ndagushimire cyane nizere yuko n'abandi bazoza kuraba kugira ngo turabe yuko twoterera agacumo kubumwe ku muvukanyi wacu ego turi muri SMCK chambre 106 ego no turi nibaza yuko muri SMCK murazi amasaha yo kugendera abagwayi uwo bishobora icaterere cyose icazanye cyose nibaza ko amafaranga mu maboko canke ka envelope murakakira ego turakakira Imana ibahezagire cyane nayo baji turayakira sawa umeze neza ego Paola yitwa ndamazina yose nitwa Amasena Paola Dauphine ego wagize ikibazo kuva ryari gapawa nagize accident le 9 ndagira igitega ego acamanukana Bujumbura canza kuvurirwa nga muri SMCK ukigira accident wiyumva gute cyase nkunda kwihebutsa nabonye ko mama ariko aravuga amasazi yari yakorotse wari ufise ubwoba ego byagenze gute muri make bwa mbere nivyabaye réussi ariko ubu twizeye Imana yuko byabaye réussi arafise icizere ko ugiye guhaguruka muri ico gitanda exercice baza gukoresha izo zishobora ego usabika abandi bajene bagenzi bawe urize bigaragaza yuko ubabare mu mutima buriko burahera je ntona ko ndumuhongo akoze sintinya kurira usabika abandi bajene yuko badufasha mu kintu ca facture ego mwamukoze na cyane izina rya Yesu bizokunda ego nkuko mwavyumvise mu kiyago twakoranye na Pastor Sengiyumva Figene uwo kwipfuza gushigikira canke uwo kwipfuza kugendera uwo mwana mwumvise icyumba sanzwe arimwo hariya muri SMCK ndetse nuko biriko biragenda ukaba ushaka guterera agacumu kubumwe urashobora guca kuri izo nimero za LUMICASH ziri ngaho canke iyo nimero ya compte ya bank iri ngaho turabashimiye kukigoro kanyu none The Real TV show je nitwa The Real